bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4 Plus mu nkunde ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu no mugoroba w'igenekerezo rya mbere ukwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 no munsi hari abantu benshi bagomba badusaba amakuru yo muri Uvira ni menshi cyane ariko muri aka kanya tuje kubaha amakuru y'ibiriko birabera ano vuga mu misozi canke muri montagne zo muri Uvira. Ibi rero ni operation ikomeye cyane yakozwe n'ingabo z'u Burundi aho bavuga yuko imirambo y'abagwanyi b'umuhari wa M23 ikomeza kwibonekeza mwiyo misozi ku bwinshi cyane. Ushobora gutambuka ukawutsitara, ushobora kugenda hariya ukawutsitara. Biri muri operation yakozwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na wazalendo. Ibi biri no mu makuru twabateguriye tuvuye ngaho turaza gusimbira ku ruhande rwa FARDC ndetse na wazalendo aho bashoboye gukozanya ko mu buryo bweruye. Ibi navyo turaza kugarukako ndetse tubabwire nico bapfa imvo n'imvano yavyo mudukurikire gusa. Hama nsaba yuko mwakora subscribe ku batarabikora, hama tubandanye twagura umuryango munini cyane. Nsaba wewe udukurikirana kugira utureke ko turi kumwe duza amashugwe muri commentaire n'ubwo atacho office kinini ushobora kuvuga ku kiganiro cyacu. Murabizi Simba Ndumwe by the way nakazina ndazi mwara kampaye Simba Ndumwe n'ubundi haje kubona ariko aravyandika muri groupe Simba Ndumwe nyene mbandi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura mu buryo bwimbitse ibigiye bitandukanye cyane cyane ku makuru aba yabaye ku mirongo y'urugamba. Rero mu nkundi ndamuhikaze mwa kino kiganiro ndetse anatubwire na cyane cyane ku vyabereye mino migwano yahuje ingabo z'u Burundi ndetse n'aba ba M23. Bwana musisanguzi ndakuramukije ndakwifuriza n'akagoroba keza ku munsi mukuru wako w'abakozi n'akazi. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka nanje ndakuramutse. Ndamutse n'abadukurikiranye muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza muri kano kanya. Ikiganiro novuga ko gihambaye kuko bwana journaliste uyu munsi niho hari banga rimwe nagiye gutahura ku bijanye n'imigwano iri kirabera mu gihugu ca Kongo cyane gose. Burya umuhari wa M23 n'umuhari ukomeye cyane gose wiyubatse sinyeshamba ni nyeshamba kuko ntabwo ari ingabo z'igihugu nubwo bariko baharanira ko bo kwibegera ku gihugu ca Kongo agace ko bitirirwa mugabo uko biri kose baracari nyeshamba baracari mva ushamba. Rero nshatse kuvuga iki, uyu muhari wa M23 urimwo abasirikare bakomeye usibye ko novuga ko badafite experience mugabo urimwo ingabo novuga zize ibya gisirikare ku rugero rwo hejuru. Babandi abiga ibya gisirikare ijoro n'umurango kandi bize ku mashuri akomakomeye. No kuvuga uyu muhari M23 iyo bagiye kugaba igitera ahantu bwana journaliste babanza novuga gukora etude. Si kuvuga ngo barahubuka ngo tugende kurasa hanaka. Oya kabisa. Iki kintu nshimye kukivuga ntihagire abantu muza kuntera amabuye mutarumva aho nja guhereza. Babanza gufata amamashine bakazana mape yaho hantu bagomba batere bakahiga ati mu gutera aha twinjirana aha bishitse naho bikanka tuza gusohokana aha. Kandi ama operation menshi bayakora bafite satellite iriko irabagida. Bivuze ngo rero M23 ntabwo ari twatwana kabisa. Ikinshaka abantu bacumve ntabwo ari twatwana. Ibi byaravuzwe n'ikinyamakuru c'abongereza citwa The Guardian aho cyako gisobanura ko igihugu cy'u Rwanda nako M23 bari kubabona ikora ibitangaza ku rubuga rw'intambara ntabwo ari nyeshamba nk'izindi nkuko abantu babizi, ahubwo bari parene n'ibihugu rutura. Ahubwo je numvise yuko ari zo nyeshamba za mbere zikaze kwisi mu nyeshamba zagiye ziraboneka. Exactement niko n'abazungu babivuga. M23 niyo zo nyeshamba za mbere kwisi zigabisha igisirikare cya leta yuko bagomba bagabitero. Nizo za mbere kwisi mu mateka y'isi kabisa. Ikindi kandi bwana journaliste aba
intambara bariko baragwana ni intambara bazi kabisa baraziteguye imyaka myinshi niyo mpamvu batakariza ingabo nyinshi mu gace runaka kuko hariho nuvuga urutonde bariko barakorerako ni ukuvuga hariho agace badafise bifatiye ku rutonde baba barihaye ntibiba bigikunze yuko babandanya ishene yabo batuma bemera guhereza ingabo zose baba bafise muri kajya gace kugira ngo babandanye kuri gahunda bihaye aha rero nshatse kwerekana iki bwana journaliste izi nyeshamba za M23 mu by'ukuri tureke kuza turabideha barimwo bafise ba mercenaires bahambaye bakomeye na ejo narabivuze mu kiganiro cyacu yuko hagaragaye abahindi tureke n'abahindi aba bari komandite n'ubufaransa aba bari komandite n'ubwongereza n'ububirigi kandi ububirigi bwaje gufasha Kongo ahantu hamaririze kuko ndazi yuko atabyemezo bifite ibyo uravuga ariko tuzi yuko ababirigi baje kugira ngo bafashe leta ya Kongo nubwo atama operation menshi turabumvamo ibi ni byo abantu benshi bazi nkuko nawo bizi mbabarire kino kiganiro ciyisije nzokibategure ku munsi w'ejo nta kibazo kabisa ndabibereke neza ingene ububirigi buriko burakomanda abagwanyi ba M23 muri izi ntambara barimwo nzo nabayereka wanashaka n'imitego bariko bashaka gutamwo abarundi leta Burundi dufatiye kuri iyi ntambara iri kirabira hano muri Kongo haroshatse gusigura iki bwana journaliste nimba FDNB yarashoboye gukora resistance muri Sud Kivu na M23 ubwabo bakemera yuko ingabo z'u Burundi zabambye kabisa byanse yuko binjira kabisa code sharp ku ngabo z'u Burundi kabisa zubahwe amashime cyane abarundi sinje kubavuga nabi mu by'ukuri ndemeza yuko ari bake cyane boba ndavuga mu bitero abarundi bagaba bicara bagakora bakazana map y'ahantu bagiye kugaba igitero hama bagapanga ati tuzokwinjira uku bariko barabiraba kuri ekra bakoresha amafiction bafise umuprofesseur bafise umuprofesseur abigisha na satellite bereka ati ngaba bari ngaha mwebwe muzoca ha mu bakoma no bakoresha amafiction bivuze gute baravuga bati na karorero tugomba tuje kwataka Kamanyora sivyo Kamanyora imeze uku sawa baba bayizi rero tuzokwinjirana n'amafiction nukuvuga bari imagine bamwe muzokwinjirana iburyo abandi hagati abandi bumoso dukore arc hama tubamate kabisa nitwumva bagize resistance uzafise commandement ni ya commande ropri tuzomenya ingene tukiropri mugabo M23 c'est pas loka M23 bavuga bati dukomanze ropri muzomenya ko muca aha kandi umukomanda wa M23 abari a distance hari n'igihe bakomandwa n'umuntu yicariye Kigali ku mashini akavuga ati bimeze uku aha bimeze uku raba hanaha voilà mugabo ku barundi no abarundi baja kuri front na komanda ari hajya make bagakubitana uko nyene iki rero ni kimwe mu bintu biriko biratuma M23 itakaza ingabo nyinshi ku rubuga rw'intambara uti kubera iki irevre baba bafise mape baba bafise ama ecran imbere yabo abereka ingene intambara ikiraba nuko barasista bo ni nk'umupira kujya twasista match en direct iyo rero bari kuri front bababwiye ati nivyagenda uku ropriza kuba aha naha ntibaba bazi nawo ivyumviro by'umwansi wabo bariko barahangana ntibaba bazi bati yamara turagiye ntituzi ko nawe yamaze kudukenyura ntazi ko twateguye iki gitero ntamwe rero usanga bariko bigaba cyane gose kuko baba bazi ngo biropriye kuna kuriya baza kwisanga
biropriye kugira bababwiye bakaba baguye mu bawazarendo. Wana musesanguzi tarandiriye mbona wo kwinjira mu kiganiro nyezina cuno musi cyane muri operation yabereye muri Uvira abantu batubabarire cyane dushaka. Bwana journaliste, iyo operation yabereye muri Uvira ni operation novuga funga kinywa ziba kazibe niko noyiti operation kuko amakuru dufise nkuko ashikirizwa na societe civile nuko haguma hatoragurwa ibiziga byaba M23 na RDF mu mashamba ya Uvira. Impamvu bari ko batoragurwa ni yihe? Reka nze kuyivuga imbere gato. Nkundire. Amakuru dufise nuko hariho ibimodoka bya FRDC byavuye muri Kamanyora bya M23 sorry urakoze bya RDF na M23 byari bivuye muri Kamanyora bija mu misozi ya Uvira gutanga renfort kuko barafise amakuru yuko abi wabo bameshwe kabisa bavugutiye umuti. Izi modoka rero kubwa amahirwe make zaguye mu gatego k'abahungu baneva aba FDNB kabisa babakiriye barabakorera umuti mu mvugo novuga isobanutse babameshe kabisa n'imodoka barimo zagize ikibazo zononekaye ku rugero rwaho ucabumva yuko ataho kubara inkuru yasigaye muri izi modoka kabisa bagize ibyago. Mugabo rero bari bazindutse bagaba ibitero aho bari bahanganye n'abawazarendo ndavuga mu mashamba ya Uvira bararasana kabisa bikomeye. Ahantu camvuga ko bwana journaliste abawazarendo bafise ishavu ryinshi ndazi ko abantu benshi muri ko mwumva amajwi abawazarendo baguma barungika baba abawazarendo muri Uvira baba abawazarendo muri Mwenga baba n'abawazarendo muri Karehe baguma batanga amakuru aho bari ko bagaragaza akababaro k'akagambane bari ko baragirirwa na FRDC. Nibaza ko inkuru tuza kuyikora ikiganiro cayo ciramvuye kugira ngo abantu bavyumve. Hari nabo byateye ubwoba bari ko bazakira nabizi inkuru turaza kubaha umuco kurizo. Aba M23 bari bazindutse bagaba bitero ku ngabo kuba wazarendo mu mashamba ya Uvira kabisa barabaremera kuko bakoresha amabombe menshi ibikoho biremereye. Nyuma abawazarendo biba ngombwa ko babahopuse baregera inyuma aba FDNB baca baza novuga gutabara abawazarendo kubaranforsa bashoboye gusubiza inyuma aba M23 bitagoranye kuko bakoresheje inkoho ziremereye n'amabombe aremereye. Magingo aba M23 nuvuga bamaze gutana n'abawazarendo aba FDNB bace bikora kuri bya bifaro mumva bivugwa amatwa ansumira ngo byatanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ntabyo nzi aya namakuru numva ngo hari bifaro bitatu kabisa iyo bivuze bihagaze muri Uvira iyo bivuze imisozi iratigita. Aba M23 bavyumvise hoho biba ibindi nivyo rero baciye bikora ko bino bifaro bitatu barajugumiza kabisa ajya misozi ya Uvira. Aba M23 na RDF babona ko ataco bagisha bokora baca bariyegeranya kugira ngo bashobore gusubira inyuma kubwa amahirwe make. Rero burya ndakunda cyane aba FDNB hari ukuntu bigira zimza kugira ngo umwansi wabo yibaze yuko ataco baza atanico banashoboye bagaca baprofita ngene bamumesa. Aba ba M23 baciye biregrupa kugira ngo biborohere gushira ingufu hamwe basubira inyuma bariko barashigikirana. Magingo bacire grupa aba FDNB babatayemwo ibibombe bigera kuri 5 niyo makuru mfise maze aba M23 baca barashwiragira barasanzara. Nukuvuga abagize imana bakarokoka nabacitse amaguru abatacitse amaguru bahamutse kabisa. Ayo niyo makuru dufise byabereye mu misozi ya Uvira ariko societe civile yo iremeza yuko hato na hato mu mashamba ya Uvira bagenda batoragura imirambo kuvuga ibiziga byaba ba M23 na RDF. Ingabo z'u Burundi zo
zo zivuga ko ngo biboneka neza yuko aba ba RDF babuze urupfu bariko baja kubiyahurirako niko aba ba FDN bavuga ati aba ba RDF barabuze urupfu bariko baza kutwiyahurirako nibasubira iwabo mu Rwanda batore amakamba bimanike bareke kutwiyahurirako neza cyane niko aba FDN bibo bariko barabivuga bari hano bariko bakora mu operation mu mashamba ya Uvira kabisa. Turangiza n'ikiganiro cacu kuba ari babaje amakuru ya Uvira ndibaza bariko barayumva mu operation nyene yaba yagenze, ariko mu gihe twarose amafoto n'amavideo murabizi ko tuhora tubibaha mu gihe bitabonetse turabizi ingabo zundi ziri kuri front biragoye cyane kugira ngo turonke amafoto n'amavideo kuko ivyinshi babiri secret babigira ibanga rero bikatugora, ariko no mu cangejo tumutse tuyaronse turashobora kuyabasangiza atakibazo na kimwe kibaye muri murabizi umusisanguzi ntakatagira kugira ngo aduha amakuru meza kandi yizewe mu nkundi. Rero ndamushimire cyane kwano makuru ashoboye kudushikiriza. Urakoze cyane bona journaliste, reka ndagushimire nongere nshimire n'abadutije umwanya kugira ngo bashobore gukurikirana kino kiganiro cacu. Ndizera ko mukanya duca tubashikiriza ukuri ku ma audio y'aba wazalendo ariko arasohoka bivuga ko mbere batanye mu mitwe hamwe na FARDC kabisa. Nko muvyumvise mu kanya gato turongeye kugaruka kugira ngo tubaha amakuru na cyane cyane ikaravugwa nyuma y'itana mu mitwe y'aba wazalendo ndetse na FARDC. Mu nkundi rero mwe tubanye makino biganiro tuze kongera kubana namwe mu bindi biganiro ko bagiye kuryama nabo ndabifuriza ijoro ryiza. Bye bye.